turabifuriza ijoro ryiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane aba yihuta, amakuru abagaruka ku biko biravugwa cyane cyane mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mwese by'umwihariko abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye. Twibanda ku makuru akomeye cyane aravuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibandaho by'umwihariko ngaha muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya cyangwa se cyo muri uno mugoroba wo kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 12 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Ngira ngo abantu benshi barazi neza yuko by'umwihariko umuhisi Petero Nkurunziza yarahoze atwara igihugu cy'u Burundi, akaba afise umwe mu basore bakomakomeye cyane ngaha mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu nguyu Petero Nkurunziza rero by'umwihariko yahoze atwara igihugu cy'u Burundi, yahoze akorana n'abarimo General Aigeme Bunyoni. Mu nyuma rero uyu General Aigeme Bunyoni nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, ngira ngo murazi neza ko yaje atabwa mu mvuto nyuma yuko yaramaze igihe rero by'umwihariko yarakoze mu nshingano zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ku butegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma rero by'umwihariko bitewe n'uburyo bagiye barakorakorana cyane cyane guhera guturuka Bunyoni arakorana by'umwihariko n'uyu Petero Nkurunziza, abana bombi babo bategetsi barakomeje baramenyeranye batangura kugenda barakundana, ndetse nyirango abantu benshi barazi neza yuko Darlene Bunyoni umukobwa wa General Aigeme Bunyoni asanzwe nyine ari umukunzi wa Keri Nkurunziza, nyine umuhungu wa nyakwigendera cyangwa umuhisi Petero Nkurunziza. Ibyo ngibyo birazwi kuva kera, nubwo rero hagiye harabamo intambamyi zikomakomeye cyane. Bamwe mu bajyango ba Keri Nkurunziza harimo na mama wiwe nyine Pastor Denise Bucumi bakaba baragiye bamwankira rero kuja mu rukundo n'uwo mwigeme rero w'umwicanyi ruhebwa kubera ibyaha papa wiwe ariko aragirizwa kuba yarakoze, bikaba byaramukwegeye kuba agomba kuzofungwa ubuzima bwiwe bwose muri rusange. Ngo bakaba baramwangiye ngo kugira ngo amabi rero yaje kugenda arakogwa atazomuja ku mutwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari amakuru rero ateye ubwoba akomeje kugenda aragaragara nk'uko uri kurabireba ku yisanamu, aho uyu Darlene Bunyoni hari amasanamu yiwe rero yaje kugenda arashyirwa ahagaragara cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, akaba by'umwihariko yaje kugenda aratera umutima uhagaze abatari bakeya nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta rero by'umwihariko akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira, akaba agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko uyu nguyu Darlene Bunyoni yaba asa n'umuntu watangiye kugenda yinjira mu mico mibi cyane. Icyakora kandi by'umwihariko uyu Keri Nkurunziza mu nyuma yo kubona ibyo byose byabaye, hari ibyo yaje kugenda atangaza. Hari amakuru yaje kugenda atangaza akomeye cyane, ndetse abantu benshi batanguye kugenda bibaza amaherezo y'ibi bintu, mu gihe by'umwihariko abantu bandi bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko General Aigeme Bunyoni asa n'umuntu yaje kugenda arasemera by'umwihariko abo mu muryango wiwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeje kugenda aratugeraho. Biravuga ko by'umwihariko gushika ubu ngubu ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi bigoranye kuba by'umwihariko abo bigeme biwe bashobora kuba bo kwinjira mu rukundo n'undi muntu uwo ari we wese mu nyuma y'ibyaha papa wabo yagirizwa kuba yarakoze. Turabirabira hamwe rero muri kino kiganiro. Reka twongere tugaruke kuri iyi rusansuma iriko irakogwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hakomeje kugenda haribonekeza ingorane ziriko ziratuma iyi rusansuma itoroha. Usibye izo twabanje kugenda turababwira nk'ahantu hamwe na hamwe hatari umuyaga nkuba, ahandi hakaba hatariho haragera internet by'umwihariko n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, hakaba hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bimwe na bimwe. Ibyo biri mu rwandiko rero by'umwihariko ruteweho umukono na Nicolas Ndayishimiye ajejwe urwego rukuru cyane rw'igihugu rujejwe rusansuma, nyuma yaho rero by'umwihariko habereye inama y'urwego rujejwe gutanga intumbero ya rusansuma ikwigenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024.
turaza kurebera hamwe rero intambamyi zikomakomeye cyane ziriko ziratuma iyi rusansuma itariko igenda neza kuko bikomeje kugenda biragaragara. Turaza kwerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma y'uko rero abanyagihugu cane impunzi zibarizwa mu nkambi ya Mugunga iherereye ngaha mu mujyi wa hafi n'umujyi wa Goma uyu munsi zariko zirakora imyerekano ikomakomeye cyane zirasaba yuko zosubizwa mu bice zisanzwe zaravuyemo biragenzurwa n'umuhari wa M23. Haje kumenya impamvu zokeje igitutu leta ya Kinshasa kugira ngo zibashe kuba zosubizwa muri ivyo bice nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Muraza kwinyemerera kandi twitse canke tunagaruke ku ngwano zaje kugenda ziravugwa muri teritwari ya Masisi kuko bikomeje kugenda biragaragara. Hari amakuru yihuta agaruka rero kuri izo ngwano kuko bikomeje kugenda biratangazwa, ubwo byose turabigarukaho muri kino kiganiro. Turabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze, abatwumviriza kandi by'umwihariko baherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, abari nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abaherereye mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye turabahaye ikaze, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, abari ngaha ku mugabane wa Afrika mwese turabifuriza kumererwa neza cane, tunabaha ikaze muri kino kiganiro. Abatwumviriza kandi by'umwihariko ari ubwa mbere mushisenga kuri ino mboneshakure yacu anayo yanyu ya Burundi News TV, turahaye ikaze kugira ngo tubashe kugenda turabana natwe gatanu kuri gatanu. Upyonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, upyonde ko hirya gatoya ahantu hari akamenyetso kameze nk'inzogera, ubundi wizere yuko uzaja urabana natwe ibiganiro byacu ugira bibona mu buryo bworoshye cyane. Amakuru reka tuyatangurire nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Harakomeje kugenda harerekanwa amasanamu y'uyu mukobwa cyangwa y'uyu mwigeme w'uyu mugabo yahoze akomakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, General Ayegeme Bunyoni, asanzwe ari umukunzi ukomeye cyane wa Keri Nkurunziza, umuhungu wa nyakwigendera canke w'umuhisi Petero Nkurunziza yarahoze atwara igihugu c'u Burundi. Uyu Darlene Bunyoni rero reka nangure ndabibutsa yuko kandi asanzwe ari umukunzi ukomakomeye cyane wa Keri Nkurunziza kuva cera, nubwo rero nyine nkuko nabivuze hagiye haragaragaramo iyo ntambamyi cane by'umwihariko ziturutse kuri bamwe bo mu bajyango ba Keri harimo na mama wiwe nyine, aho bagiye bamwankira by'umwihariko kuja mu rukundo n'ujya mwigeme w'umwicanyi ruhebwa, kugira ngo murabizi neza yuko General Ayegeme Bunyoni yasabiwe kuba yofunga ubuzima bwiwe bwose mu nyuma y'amabi yashinzwe kuba yarakoze, aho yashakaga no kugandagura umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Uyu nguyu Keri Nkurunziza rero bakaba barakomeje kugenda bamwamaganira kure kugira ngo amabi yakozwe by'umwihariko muri icyo gihe n'uwo mutegetsi n'uwo General Bunyoni atazamujaho ku mutwe nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibintu noneho rero bibaye bibi cyane cane amareresi ya Darlene Bunyoni rero yaborewe ndetse yaborewe by'ubanitso ndetse akora amabi cyane mu kabari amwe yo mu gisagara ca Bujumbura ahejeje kujya hanze. Ibyo bibaye kandi mu nyuma y'uko nyine mu myaka iheze hari hagiye hanze rero amasanamu yambaye ubusa buri atanagahuzu gakingira ibice rero by'irondoka yari yambaye. Keri Nkurunziza rero by'umwihariko nk'uko bisanzwe yaciye asaba ko ayo mareresi yavanwa ku mbuga ngurukanabumenyi. Ntiharamenyekana rero uwafashe ayo mareresi nibyo rero n'ibyatumye rero Keri Nkurunziza afasa iyo ngingo. Icyakora amakuru yakomeje kugenda arashyirwa ahagaragara, yakomeje kugenda yerekana neza yuko abo mu muryango wa Keri Nkurunziza batifuza na gatoya by'umwihariko ko yokomeza kugenda aragirana umubano wihariye n'uwo mukobwa wa General Ayegeme Bunyoni, mu nyuma y'uko rero uyu mugabo yahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba yarigeze no gutwara igipolisi c'u Burundi, yemwe akaba yaranakoranye n'umuhisi Petero Nkurunziza, akaba yagirizwa ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse ubushinjacyaha ngaha mu gihugu c'u Burundi bukaba bwaramusabiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Turakomeza kubarondera aya makuru rero by'umwihariko tumenye neza n'uwabashije kuba yoshyira ahagaragara ayo mareresi ndetse n'ayo masanamu akomeje kugenda aratera urujijo abatari bakeya.
mu masaha yaheze nibwo naje kugenda ndababwira ku nkuru ikomakomeye cyane aho by'umwihariko iyi rusansuma iriko iraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ikomeje kugenda by'umwihariko iragaragaramo intambamyi zikomakomeye cyane. Ni rusansumwa kandi by'umwihariko ireba abanyagihugu bose ndetse n'abandi b'abanyamahanga. Icakora biravugwa ko rero abanyarwanda bari muri iki gice c'u Burundi batarimo by'umwihariko bemera kwisansumisha mu gihe baratinya ko bashobora koherezwa mu gihugu cabo c'u Rwanda. Ngira ngo murazi neza yuko rero hamaze imisi harabaye by'umwihariko kugara imipaka ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi ihuza u Rwanda n'icyo gihugu nyine cacu c'u Burundi. Mu nyuma ku mpamvu z'umutekano nk'uko byaje kugenda biravugwa, iki gihe rero by'umwihariko birumvikana yuko abakoresha imipaka igiye itandukanye cyangwa inzira y'ubutaka babuze uburyo bokongera gukora imigenderanire. Nubwo abanyagihugu b'i Burundi bakomeje kugenda barasaba nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye kuba yo kugurura iyo mipaka, ariko akaba atakintu na kimwe ariko arababwira. Ubu noneho abanyarwanda bari ngaha mu gihugu c'u Burundi biravuga ko rero barimo kwanga kwisansumisha, kandi itegeko ryamaze kugenda riratangwa yuko by'umwihariko umuntu wese aranga kwisansumisha ashobora kuzotabwa muri yombi canke mu mvuto, aho imbonerakure zahise zihabwa amabwiriza muri rusange. Usibye kandi iyo ntambamyi ikomeye cyane, hari izindi ziri kugenda zibonekeza nk'uko biri kugenda biragaragara, ndetse zatanguye kugenda ziragaragara nk'ibibazo bikomakomeye cyane. Bwa mbere, icya mbere ni ikena ry'umuyaga nkuba rero ryibonekeza mu bice bitari bike cyane by'igihugu, mu gihe akamashini basanzwe rero bakoresha gasaba umuyaga nkuba nk'uko biriko biratangazwa. Hari ukubura abantu bishura rero ibibazo mu ngo rero baba batumbereye cane cane by'umwihariko mu gisagara ca Bujumbura, aho usanga ata muntu n'umwe ahari. Amabanki canga se amashirahamwe yo kuziganya ndetse no kuguranana ateba guheba rero by'umwihariko abari mu gikorwa nk'uko biriko biratangazwa. Imiryango imwe n'imwe rero idashaka kwishura ku bibazo by'abaje gusansuma, kubera ko rero ukwemera kwabo rero kutabibemerera. Abo ni nk'abasohoke, abajejuru, abo kwa Zebiya, abatemperanti ndetse n'abandi bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Urwego rwasabye abanyagihugu rero kwitabira rusansumwa, amabanki korohereza rero abariko barakora rusansuma, abakoresha bagerageza rero gutahura abakozi babo mu gihe bocererwa bari mu bikorwa bya rusansuma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Urwego rujejwe ibya rusansumwa kandi rwaramenyesheje kandi ko by'umwihariko mu Burundi bwose ingo zigera rero mu bice bishika kuri 34% arizo zimaze gusansumwa mu ngo zose ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko kandi abantu bakomeje kugenda bibaza mu gihe by'umwihariko abanyagihugu bamwe na bamwe batokwisansumisha by'umwihariko uburyo byogenda. Ndakugira ngo nkumenyeshe yuko by'umwihariko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hamaze kugenda haratangwa amategeko ndetse by'umwihariko n'amabwiriza akomakomeye cyane, aho by'umwihariko amakuru yihuta avuga ko imbonesha kure zigiye gutangura kugenda ziragendana n'abayobozi bagiye batandukanye, abarongoye imitumba ndetse n'abandi bagiye batandukanye, kugira ngo babashe kuba bomenya neza canke se babashe kuba bomenyekana neza ingene ndetse n'uburyo by'umwihariko abantu bamwe na bamwe bari kwanga kwisansumisha bashobora kuba bohanwa muri rusange. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hakomeje kugenda haravugwa ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'ingwano nyinshi cyane nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda arabivuga. Hakomeje kugenda hagaragara amakuru agiye atandukanye cyane cyane agendanye n'urugamba rukomeje kugenda rurakomera ndetse ruriko runafata indi ntera ngaha muri kino gihugu cacu muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko kandi by'umwihariko hakaba hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye, mu gihe by'umwihariko amakuru yihuta akomeza kugenda tubwira ko umutekano ukomeza kugenda wibonekeza, umutekano muke ukomeza kugenda wibonekeza. Igisasu caguye mu nkambi ya Mugunga iherereye mu burengero bw'uyu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo,
kiza kwica impunzi zigera kuri zitatu nk'uko biko biratangazwa. Iki gisasu cyaguye muri iyi nkambi rero mu gihe havugwaga ingwano hagati y'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ihuriro ry'imitwe y'abazalendo, abarundi ndetse n'izindi ngabo zigiye zitandukanye mu duce rero turimo Ndumba ndetse na Kashinga mutwe duherereye muri Sake muri teritwari ya Masisi nk'uko biko biratangazwa. Gikurikiye icaguye kandi muri iyi nkambi mu ntanguro za Gicurasi mwaka wa 2024 kikaza guhitana impunzi zishika kuri 35. Icyo gihe kandi M23 n'ingabo za RDC zashinjanye by'umwihariko kurasa ico gishasu uko byaje kugenda biratangazwa. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka yaratangaje ko ingwano yatewe n'igitero by'umwihariko ihuriro ry'ingabo za leta RDC zagabye muri Ndumba ituwe cane n'abanyagihugu benshi. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yaragize ati turamenyesha abantu muri rusange ko guhera rero muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 12 Nzeri umwaka wa 2024 ingabo zishyize hamwe rero na leta ya Kinshasa zateye agace gatuwe cane Kandumbe, Isake ndetse no mu bice bigiye bitandukanye bituranye n'ako gace. Yakomeje aragaragaza neza ko M23 irakomeza kurinda ndetse no kwigwanirira ndetse no kugwanirira abenegihugu bagenzi babo ndetse mu buryo bw'ubunyamwuga kandi bashikamye muri ko bikomeje kugenda biragaragara. Ntabwo haramenyekana rero aho iki gisasu coba cyaturutse, nta nicyo rero leta RDC iravuga nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Hakomeje kugenda haba ingwano zikomakomeye cyane nga kandi muri Kongo mu gihe cy'umwihariko mu misi iheze hariko haragaragara ibikorwa bigiye bitandukanye cyane by'umwihariko ibikorwa bigendanye no gushaka amahoro n'ituze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuko kandi amakuru yihuta akomeza kugenda arabigaragaza, Perezida Tshisekedi we akomeje kugenda by'umwihariko agaragaza ndetse by'umwihariko anerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biraba by'umwihariko byose biriko birategwa n'abantu bashaka guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru kandi yihuta akomeze kugenda agaragara ndetse by'umwihariko anadusumira no mwanya aragaragaza neza yuko imyerekano yaje kugenda iraba uyu munsi yaje kugenda irakorwa by'umwihariko n'abaherereye muri iyi nkambi ya Mugunga, by'umwihariko babitewe nuko ibyo bisasu byaje kugenda birisukiranya aho ngaho maze baza kugenda babona yuko iby'umuhari wa M23 waje kugenda urababwira ari ukuri maze batangura kongera kotsa igitutu leta kugira ngo ibashe kuba yobasubiza mu bice bahozemo. Abanyagihugu benshi bari mu nkambi ya Mugunga iherereye mu burengero nyine bw'uyu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamaze gusaba rero ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru rongowe n'umusirikare Lieutenant General Peter Chirimwami Nkuba ndetse na Perezida Tshisekedi n'abandi bategetsi ko bo basubiza mu bice bigenzurwa n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23. Ubu busabe kandi bari babutanze by'umwihariko guhera mu gitondo cyo kuri wa 12 Nzeri umwaka 2024 ubwo bari mu myiyerekano ikomeye cyane bamaze kugenda bararunda amabuye ndetse by'umwihariko banatwika amapine mu mihanda minini cyane mu rwego rwo gufunga kugira ngo rero nyine hataza kuba hogira ikintu icyo ari cyo cyose cyoza kunyura muri iyo mihanda. Amakuru yihuta kandi by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira umujinya n'uburakari bari bafise by'umwihariko babitewe n'ibisasu bikomeje kugenda birusukiranya muri ibyo bice. Abenshi muri iyi nkambi by'umwihariko bayihungiremo kuva mu ntangure z'umwaka wa 2024 ubwo ingwano yasatiraga uyu mujyi wa Goma ndetse by'umwihariko ingwano zari ziri muri teritwari ya Masisi cyane Isake na za Mubambiro ndetse n'ahandi nk'uko biko biratangazwa. Ubwo iyi nkambi kandi yaraswagaho igisasu caje kugenda kirahitana abantu bashika kuri 35. Leta ya Kongo yagerageje kuza by'umwihariko gushingura ndetse inatanga ubutumwa by'umwihariko haje no kugenda habaho gushinjanya ku mpande zombi haba by'umwihariko ku ruhande ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko bikomeje kugenda biragaragara. Ariko kandi nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko
byaje kumenyekana ndetse bigaragara neza yuko by'umwihariko ibi bitero byari byaraturutse ku ngabo z'abarundi zigwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Umuhari wa M23 rero waje kugenda uratanga inama kuri izi mpunzi kugira ngo murazi neza yuko rero muri ivyo bihe hoherejwe n'imodoka zimwe na zimwe kugira ngo zibashe kuba zojya gutwara abantu, ariko leta ya Kongo ica irababuza. Iki gihe umuhari wa M23 rero wavuze yuko mu gihe izi mpunzi zizaguma muri ibi bice zizakomeza kugenda zirahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Mu nyuma y'uko kandi hakomeje kugenda haragaragara ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye bikenewe amahoro n'umutekano, ihuriro AFC ry'imitwe ya politike ribarizwamo na M23 rero rikomeje guhanga amaso igice cya Katanga kugira ngo byorohe rero kuba ryakuraho ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kugeza ubu M23 iragenzura ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo rero igere mu ntara zigize ikitwaga Katanga. Bisaba yuko rero ibanza kumanuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Tanganyika nk'uko biko biratangazwa. Katanga rero by'umwihariko ni igice k'ingenzi muri RDC mu rwego rwa politike kuva mu bihe by'ubukoloni rero kuko kigeze kwigenga mu mwaka w'1960 ubwo abagwanyi bari babohowe by'umwihariko na Moise Chombe bari bahanganye rero na guverinoma ya Patrice Lumumba nk'uko biko biratangazwa. Abanyepolitike bakomeye cyane barimo Joseph Kabila warongoye RDC kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 ndetse na Moise Katumbi bombi by'umwihariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Tshisekedi kandi niho bakomoka ndetse benshi bakaba banabashigikiye nk'uko biriko biratangazwa. Ubusanzwe ntabwo rero M23 nk'umuhari by'umwihariko witwaje ibigwanisho wari ufise intego yo gufata ibice bigiye bitandukanye bya RDC nk'uko byasobanuwe kenshi n'abavugizi b'uyu muhari. Igitekerezo cyahindutse rero ubwo yinjiraga muri AFC, ihuriro ryashinzwe na Colonel Nanga mu kuboza kwa 2023. Colonel Nanga rero ni umunyapolitiki akomeye cyane nga muri Kongo kuko yayoboye komisiyo y'igihugu yigenga y'amatora nga muri Kongo izwi nka Seni. Yivugira ko yagize uruhare rero mu mishyikirano ya Perezida Félix Tshisekedi ndetse na Joseph Kabila yatumye Tshisekedi ajya ku butegetsi muri Mutarama umwaka wa 2019. Umwe mu banyamuryango bakuru ba AFC rero yabwiye ikinyamakuru Jeune Afrique ko Katanga ari ahantu h'ingenzi cyane bitewe n'uko rero ariho leta ya RDC ikura umusaruro mwinshi cyane w'amabuye y'agaciro hifashishijwe mu kugura ibikoresho byo guhangana n'abagwanyi babo nk'uko biko biratangazwa. Yagize ati iki gice ni ingenzi kubera yuko rero niyo rero yinjiriza leta cyane. Intego dufise rero ni ukubuza Tshisekedi gukomeza gukoresha uyu mutungo mu gushora imari mu bikorwa byiwe bwite. AFC kandi igaragaza ko kuguma mu burasirazuba bwa RDC bidahagije kuko rero by'umwihariko itahabona abantu benshi cyane bo kuyiyungaho, bikaba bituma rero ifata ibice ikaba yabura rero abagwanyi bahagije basigara babirinda ndetse n'abakomeza kwagura ibirindiro. Umunyamabanga wayo yaragize ati iyo ufashe igice rero uba ukeneye abantu basigara bakirinda abandi bagakomeza imbere. Muri iki gice rero uburasirazuba turi guhura n'imbogamizi, dukeneye abantu ndetse n'igihe n'imbogamizi tugomba gukemura ariko tugomba no kuzotsinda. Adamu Chariwe rero ni umwe mu banyepolitike biyunze muri AFC bavuye mu ishaka rya PPRD rya Joseph Kabila. Yashimangiye ko intego bafise rero ari ugufata igihugu cyose kandi ko iri huriro rero ririho kubw'ineza y'abanyekongo bose. Uyu mugabo yagize ati AFC rero ihuriza hamwe abanyekongo kubw'ubumwe bw'igihugu ndetse no kubana mu buryo bw'umutekano ndetse no kubana mu mahoro ndetse n'abaturanyi. Ntabwo urugamba rwacu rero rurangirira mu kurinda abatutsi canke abanyekatanga gusa, tuzakomeza kugenda turafasha n'abandi. Umwe mu bakorera hafi ya Perezida Tshisekedi rero yarabwiye iki kimenyesha makuru ko ubutegetsi bw'iki gihugu by'umwihariko buzi umugambi wa AFC canke M23 kuri Katanga kuko rero iri huriro rimaze hafi amezi 3 rishaka abarishyigikira abarimo abasirikare bakorera muri ibyo bice. Yagize ati tuzi umugambi wa AFC kuri Katanga kugira ngo rero yinjize abagwanyi muri Katanga guhera hagati muri Mata. Yarashatse abayishyigikira barimo rero abo muri FIDC bahakorera ariko twarabitahuwe. Undi munyamuryango AFC rero nawe agaragaza neza yuko kubona abasirikare b'igihugu babashyigikira byoroshye bitewe rero nuko bumva batagihabwa
guha agaciro. Ibi rero byatewe nuko ubutegetsi bwa Tshisekedi rero bwafunze abofisiye benshi cyane baho bubashinza gukorana na Joseph Kabila. Umubano wa Perezida Tshisekedi rero na Kabila warazambye kuva mu mwaka wa 2020 ubwo uyu mukuru w'igihugu rero yasesaga amasezerano yo gusaranganya ubutegetsi hagati y'iri huriro ndetse na FCC by'umwihariko muri Kanama umwaka wa 2024. Tshisekedi yashinjije Kabila rero gufatanya ndetse no gufasha uyu muhari wa M23. Icyakora we yabiteye twatsi. Icyakora hari abavuga ko rero by'umwihariko bakurikije umubano uyu Joseph Kabila by'umwihariko asanzwe afisanye n'uyu Colonel Nanga by'umwihariko bitumvikana neza uburyo baba badafitanye amabanga akomakomeye cyane. Amakuru yihutsa akomeza kugenda aradusomira rero nuko bwana Tshisekedi yakomeje kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko nawe azakomeza kugenda yigwanaho cyangwa se yazakomeza kugenda by'umwihariko azakomeza kugenda by'umwihariko yigwanaho mu buryo bukomakomeye cyane, ndetse abatari bakeya by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bashimangira ko izo ngwano nubwo Tshisekedi akomeza kugenda arazishoramo by'umwihariko uko byogenda kose bigoranye kuba yotsinda uyu muhari. Icyakora hari amakuru aherutse gushyirwa ahagaragara avuga ko uyu muhari wa M23 uherutse umwe mu bayobozi aherutse gufatirwa mu gihugu ca Uganda. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Dusubire mu masaha ari imbere.